ndabaramukije ndabaha n'ikaze mu makuru ategekanye ikirere cyo kuri wa gatandatu igenekerezo rya 14 Ruhuhuma umwaka wa 2026. Mu gatondo hitezwe imvura hacemwe n'ibihe by'izuba ibururi mu ntara ya Burunga, ibujumbura, ibubanza no mu Cibitoke mu ntara ya Bujumbura, imwaro ni Muramvya mu ntara ya Gitega hamwe no mu Kayanza mu ntara ya Butanyerera. Mu bindi bice bisigaye hitezwe ikirere cakamwo izuba hacemwe n'ibicu bike bike. Ahazoba hakanye gusumba ahandi ni Igitega mu ntara ya Gitega aho ibipimo by'ubushuhe bizoba biri kuri °C 12. Ejo ku muhingamo hitezwe imvura mu ntara zose zigize igihugu cacu. Ahazoranga ubushuhe gusumba ahandi ni mu Cibitoke mu ntara ya Bujumbura aho ibipimo by'ubushuhe bizoba biri kuri °C 30. Ejo mu gatondo izuba rizoseruka igihe cy'isaha 12:10 rirenge ku mugoroba igihe cy'isaha 12:23. Amakuru ategekanye ikirere cyo kuri wa gatandatu ni ngaha agarukiye. Mwateguriwe n'ikigo Ijebu, Belize Ngendakumana n'ijana yabashikirije. Mwakoze kuyakurikira.